nta muntu asaba umwasi murahangana mugabo nagira nsabe ibihugu biriko bishigikira iterabwoba mu Burundi na cane cane iki gihugu kibanyi cy'u Rwanda ko cyo vibuzimu kikaje ibuntu kugira ngo cumve yuko inzu y'umubanyi ihiye ni iwawe iba yegereje umuvyeyi asa n'uwundi. Ni vyiza ko umubanyi mufashanya kubaka hako mufashanya gusambura. Turababanyi kandi tuzokwama tubana ntaho tuzoshirana. Nico gituma ari vyiza yuko umubanyi abo muryango umubanyi muba mufashanya, kandi umubanyi mwiza nta mwana toba mu mbari wabo agaca ahungira mu wundi muryango ukamwakira. Uburo umubanyi ndasubiye kubaha akaze inshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri Imureshwa yanyu mukunda cyane imwe Rutende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko muri rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'Imureshwa yanyu mukunda cyane imwe Rutende. Imureshwa bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka na muntu, mu ndero, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe, abane nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambo yanywanyi bayisange TV mbonesha kuri Imwe Rutende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu c'Uburundi. Ndakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanye bitandukanye byo ku mugane wacu wa Afrika. Ndakengurukiye kandi namwe mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri Imureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru rero agezwe ko muri Kirundi kuri iyi saha. Namakuru araza kuba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Namakuru kandi haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko haheze iminsi itari myinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifatiye ku gahanga leta y'u Rwanda irongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yayagirizaga ko ngo yoba ifise umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi. Akavuga ko leta y'u Rwanda yoba icumbikiye abasi b'u Burundi na cane cane aha yavugaga ko abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ikorewe uwari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo bundi yaganiriye n'umumenyesha makuru wa France 24, aho rero yagirizaga u Rwanda ko ngo n'ubundi rufise umugambi wo gutanguza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Mugihe kandi leta y'u Rwanda yo ihakana ivyo byose iregwa na leta y'u Burundi yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye ico Burundi arico gihugu cacu. Ivyo kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi ndetse n'abarundi muri rusange biteguriye amatora, n'amatora azoba muri uko kwezi kwa Ruheshi, aho rero hazoba amatora y'abashinga amateka ndetse n'abakuru b'imitumba. N'amatora rero ariko aravugisha benshi abanyagihugu b'u Burundi barafise ubwoba, bakavuga ko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu myaka 20 umaze ku butegetsi ataco urashika ku Barundi. Aha rero abanyagihugu bakaba bahagaritse umutima bavuga ko aya matora bashaka batazoyitabira, na cane cane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ari mu banyonora amatungo y'igihugu, ndetse ngo yaranamaze kubohera amaboko imugongo abanyagihugu b'u Burundi. Ibi biruko kandi mu gihe mu mugambwe CNDD-FDD naho injyane zibandanya zigaragara, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca kuri ubu ngubu bameraniye nabi bariko baranyinyurana. Si ibyo gusa rero kuko no umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo nawe avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kwica igihugu ndetse ngo yamaze no gupfukama abanyagihugu umunda. Mu gihe kandi abanyagihugu nabo bidoga bavuga ko umugambwe CNDD-FDD ataco urashikana ko abanyagihugu b'u Burundi. Ibi kandi biruko mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye
yamaze gushira mu majwi leta y'u Rwanda ayagiriza ko ngifise umugambi wo gutera igihugu c'u Burundi, na cane cane ahavuga ko ngo u Rwanda rwo warucumbikiye abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015. Aho rero baravyibuka mu mwaka wa 2015 uko Godefroid Niyombare yavuzwe mu bagize uruhara muri kudeta yari yakorewe uwari perezida w'ico gihe Petero Nkurunziza. Perezida Evariste Ndayishimiye rero akavuga ko mu gihe u Rwanda rutaratera intambwe ngo rwohereze abo basize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ngo imipaka izoguma akugarwa. Kwigenekerezo rya 8 Rusama 2025 kuri uyu wa kane, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yivugiye mu majambo ye ko asaba imbabazi ariko arasaba ikigongwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ku majambo yavugiye ukimenyesha makuru uca France 24. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacerere aca yemera gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame bivanye n'amajambo ashavuje yashikirije kubimenyesha makuru. Ubu rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yishikanye i Kigali, aho rero yaje gusaba ikigongwe umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo ibihugu bibandanye bihahirana nk'uko vyahoze na cera na kare, nk'uko bishikirizwa na bamwe nyene mu batubereye ngaho mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Mu gihe rero n'ubundi ngaha mu Burundi amatora yimirije, abanyagihugu barahagaritse imitima ndetse bikanavuga ko kuri ubu ngubu batariko barijukira kujya kwitabira ibijanye n'amatora ngaha mu Burundi. Ivyo rero ni bimwe mu bishikirizwa n'uhagarariye ishirahamwe Parseme mu Burundi Faustin Ndikumana, aho avuga ko rero kuba abarundi ngo batariko baritabira ku bwishi ibyo kwiyandikisha mu bazotora ngo burya ni ubutumwa ngo bariko baratanga kuko ngo badashimishwa n'ibiriko birabangaha mu Burundi. Ni mu gihe kwigenekerezo rya 9 Rusama 2025 buca haba itanguzwa icesi ry'imyamamazo y'amatora yimirije, ishirahamwe Parseme ryagize ico rishikiriza abanyepolitike bazoyitabira ndetse n'abarundi bazotora. Faustin Ndikumana arirongoye yagize ati ndateye akamo abanyepolitike bose bazokwitabira amatora, cane cane umugambi uri ku butegetsi guhindura ibintu narirya buca ikwiza imyaka 20. Nk'akarorero ikibuga c'indege Melchior Ndadaye, inyubakwa za kaminuza y'u Burundi, ingomero z'umuyaga nkuba uko zari ziri mu myaka 20 n'ubu niko zikimeze. Urya kubona abarundi ngo batitabiriye cane ivyo kwiyandikisha ngo nuko babona ko n'ubundi ataco babiteze ko muri aya matora yimirije. Amatora yategerezwa gutanga indongozi ziyemeje guhindura ibintu mu mice yose. Amatora rero aguma abariko atagihinduka ngo biba bibabaje, kanatsinda atwara n'uburyo bwinshi. Mu myaka iheze ubukene bwo ngaha mu Burundi bwari ku bice 67%, ariko gushika n'ubu nta kirahinduka. Ibitabo vyaranditswe, imbona kazoza zirashirwaho, aho twavuga izo mwaka wa 2020 2025, ubu naho tukaba turi mu 2040 2060, ariko ibiciro vy'ibidandazwa bikaguma ibiduga. Igisata c'ubutare ntigitange umusaruro ata amafaranga y'agaciro ahari, n'ubundi biguma ari ikibazo. Yateye akamo abarundi gutora abo babona bazobagirira akamaro, abatowe nabo kandi bategerezwa kumenya ko babeshejweho nabo barundi nyene hama bakabatunganiriza. Yasozereye amenyesha ko hakenewe ibikorwa biboneka no kwitanga kudasanzwe kugira ngo ibintu bihinduke. Yagize ati naho amatora yoba ibintu bikimeze uku, abanyepolitike batarabona ico guhindura, ntaho tuzoba tuvuye, ntaho tuzoba turiko turaja. Naho mu yandi makuru rero mu Burundi nuko abamenyesha makuru 19 aribo bahejeje gutahukana ubushimwe butandukanye buhariwe ibimenyesha makuru kuri Media
2025 wa mbere akaba yahabwa ibahasha y'umumiliyoni w'amarundi, wa kabiri agahabwa ibihumbi 600, bose ibahasha iherekejwe na certificat, nayo abashimiwe na CNC babaronkejwe inyabwonko. Imwiheganwa Prix Media 2025 ryateguwe n'ishirahamwe Afujo Maison de la Presse bifadikanyije n'urwego CNC. Ishirahamwe ryose rikaba ryashimiye abashoboye kuronka ikibanza ca mbere n'ica kabiri hari kuri uyu wa 7 Rusama 2025 i Bujumbura. Ku ruhande rw'ishirahamwe Afujo, abamenyesha amakuru 5 nibo batahukanye agashimwe Maison de la Presse, 7 hamwe n'8 bashimiwe na CNC. Abashimiwe na CNC, aba mbere baronkejwe imashini nyabwonko, aba kabiri ibihumbi 750, nayo aba gatatu baronka ibahasha y'ibihumbi 500. Muri abo 19 abagabo ni 8, mu gihe 11 ari igitsina c'abagore. Ico mwomenya nuko abarongoye amaradiyo, ibimenyesha makuru ndetse n'imbonesha kure bifise abamenyesha makuru bashoboye gutahukana ubushimwe bakaba baronkejwe ipirimati, ariko ikaba yegukira aho bazoba bariko barakorera. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga. Twe dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV.